Africa Live, Africa Plus, nitwa Alain Nova Irambona, ndaguhaye ikaze kandi irigira kandi kuri ino chaîne ya Africa Live. Ndanagushimira wewe udahengeshanya gukunda bino tubashikiriza. Tunagusaba kandi gudukurikirana no kubisangiza abantu. Uri mushasha uja gufyonda sabone kugira uzo kwamuronka amakuru. Imikigano cyuno munsi rero dufise umutumire ni Nzeyimana Thomas. Nzeyimana Thomas Mukombozi Lucifer. Uyu ni umuririmbyi mugabo kandi yaragize akarenge muri politiki gatoyi niba atayihoze mu kera. Amahoro kaze Mukombozi. Amahoro neza nova. Meze neza. Ndashima Imana kweri. Meze neza. Mu kiyago cy'uno munsi rero duhagarara ku ngingo zibiri. Ingingo ya mbere ni indirimbo Inzu y'Ibitabo. Yego. Tuza kuvuga byinshi kujyana n'iyo Nzu y'Ibitabo mugabo kandi amatora yararangiye tubaza kugira icyo tuyavuzeko. Nibazira ko worohewe muri kw'ibyo ngingo zose zibiri. Nta kibazo kwahisa nakiri. Duhe rero ku ngingo ya mbere. Inzu y'Ibitabo ni indirimbo yatsinze no mutofaya. Wakoze cyane. Iratsinda. Urumva ko no kwezi kwa gatandatu wahiganywe kabiri. Utsinda hamwe. Utsinda hamwe ahandi uratsindwa kandi nta kwa muratsinda. Rimwe no gutsindwa birakenewe. Yego byose kubinywanisha. Ngo dusigurira mwidonido imvo n'imvano y'indirimbo Inzu y'Ibitabo. Inzu y'Ibitabo icyumviro cyavuye ku gitabo cyanditswe n'umutama cyitwa umutama yitwa Filmato. Umutama Filmato yari umushinga amateka gihe cyabuyana ndadaye hiye Gitega. Kandi akaba ari umubyeyi wa Pasiteri Bagenzi, azwi cyane muri entertainment wa Ntaryamira. Nasomye igitabo cyatwenspira. Sasa amaze kwita Imana twaciye twumvira uyu mutama afuye Inzu y'Ibitabo ihiye. Cyo muri cya gitabo gukora tutavuga uteka tumwe twandika indirimbo yerekana agaciro ko umuntu akuze yafuye ko yarafise n'ibindi bitabo atarasohora. Muri ico gihe cyo tukreye indirimbo na Pasiteri Bagenzi twashiraho groupe wa watu amurungikira naho nyene igitabo asome. Umwe wese yarasoma akaca yandika akamenya ibyo akuramwo icyo bimusigamwo. Ariko cyo dusanga twanditse indirimbo y'abakurambere bose bagize icyo bamariye igihugu cyangwa Afrika cyangwa isi ya kibaya bose cyangwa bamariye imiryango yabo abakurambere bose bagize iteka mu isi. Yego kabisa. Kunywanisha Mukombozi, Shani Queen na Vigeman Wawa. Kubera iki abo ni ari bo bahiswemo? Wawa ndakunda ukuntu yandika kandi kenshi abantu umuntu yandika neza ariko abantu bakunda kumwirengagiza. Ariko sasa narimviriye turi kubona Pasiteri Bagenzi tuguma tubona Wawa ariwe yaguma gutiye mwana yo kwandika byinshi. Ko sinashaka umuntu nandikira. Maze kumuha umwana yaje yanditse neza. Duhuje cyasanga neza. Shani Queen ari hajya Wawa bari kumwe na Wawa amajambo yo muri refrain. Shani Queen na Wawa nibo bari bayarimo. Jewe nanje nako niyumvira titre kwe mwe twabikorera ngaho nyine muri studio. Nanje nako niyumvira titre cyemva ariko none ndimbo tuyite gute kanovera kijambo oya biteye ariko tuyite Inzu y'Ibitabo kwera umukurambera agiye kandi Inzu y'Ibitabo irahiye nuko ya indirimbo yasohotse itariki 8 z'ukwezi za kwa gatandatu. Umunsi udasanzwe mu Burundi, Journée Nationale du Patriotisme, aho bibuka umuhisi Petero Nkurunziza. Yo bari we yagenewe kubera iki yasohotse iriya tariki y'8? Iyo tariki mu isanze yari genewe ko tuzoyisohora ku munsi uwo mutama nawe nyene we ko baramwibuka. Turabura ikindi naco cyatwimvira basi umurongozi ko Ntaryamira biratugora cyane. Ari namba nyinshi usanga nguko bane ndavuga none unde nawe wundi Petero Nkurunziza umuhisi n'imiti none nanye nirenge reka basi fume dusohora ubu igende nawe kubera ko arafise amateka menshi arifise amajambo yadusigaye yubaka hayi ko cyavuga ati none kubera kitogenda n'uyu fume isokana n'uyu kuko turavye kwa ndadaye uzosora kwa ndadaye gwa gasore nawe nzo ufise yusohora cyangwa iteka tuyisohora ubu ya no kuvuga ubutumwa bwa Nkurunziza n'ubutumwa bw'abantu benshi bose bagize agaciro mu busaza bwabo bitavye Imana bafise ibintu byinshi
basize bakoze byiza hari umuntu akora ibyiza mwenye ubona yuko uyu muntu reservoir yiwe y'ivyiza nirahera nagiye anashafise byinshi ari kuduha sasa ibihiye. Inzu y'igitabo igiye muri top 5 mwihiganwa iratsinze yatowe ku majwi menshi kibiraho abantu bakuye batelefone yo kurija amayinite yabo abari za Kirekura bari za Gitega bari za Karusi bari za Makamba na za Cibitoke. Nubuhe butumwa urungikiye abantu bose bafashe umwanya wabo eka n'uburyo bwabo amayinite bakayitora? Icyambere mbere ndabashimira cyane kuba kwanza barayitowe kuko umuntu atora kari ku mutima sasa muri icyo gihe bisigura ko yabashyize ku mutima ariko icyo kandi ndabasaba babibemo ko nicyo gikuru cyane kurusha kuyikunda ariko kuyikubemo uyibemo kubera ajya amajyambo yo kubera umucyo akagufasha agafasha n'u Burundi kubera wowe uhagaze n'u Burundi wowe uturi inzu yawe uturi inzu iri mu Burundi sasa bisigura yuko ubaye mwiza wewe u Burundi ubaye bwiza mu rugo rugo. Sasa muri icyo gihe tukeneye bubake tubaka imitima yabo kandi n'umutima nayo yubakike ari imitima abantu bagerageza kuba ugasanga ni yubakika ariko nibakomantaza imitima yabo yorohe nkuko ajya amajambo yoroshe. Ngira ngo bavyumvise reka tubijyanishe rero tuje mu gisimbire gato muri politique. Ino ndirimbo isohotse mu bihe bidasanzwe mwaronse mbere yasohotse utaramenya n'ibyavuye matora hambavu y'ivyo mbere ni indirimbo yasohotse mu gihe wari kwasohora indirimbo nyinshi cyane bikino gihe cy'amatora bega yari muhinyanyuro canke ni uko tugiye kumenyera kindi muzishwa cyane kuri Mukombozi. Izi ndimo nagenda sohora wasohora indirimbo nyinshi mwino minsi twari mu matora. Oya je ahubwo jewe nayo niteze ko ahubwo je ngeze mu kwitoza nanjye bazondirimbira nje nayo niteze ko imvugo iti sasa ubungira ngo abantu bagiye kundirimbira nanjye basohora indirimbo zo guti muzotore Mukombozi abaringi bagenzanje ariko ncasanga suko bimeze niyo mpamvu zijya ndirimbo nk'ijya ndirimbo vyuka je nayifonze uyu munsi tuvuye bamaze kugura iby'amatora nca mbona abantu bariko bapostinga imigambi yabo nanye cyenda postinga imigambi postinga imigambi abantu cyangwa kuvuga Mukombozi none iyo migambi yawe kubera ko tuyikora mu ndirimbo narabonye abantu bagiye barakomanta cyavuga ati none kweri uwo munsi nanje ngenda kumi Marengo ndagenda ndavuga no Marengo tugiyeyo producteur twakoze beat uwo munsi nyene nandi mfongera mu mutwe ndaho umugambi cyane ngo kushya muri rap ngashyamwe amajwi harabundi umugambi uko sadina cyane mvuga none mburi ndirimbo na ipro atarabaririmbi na fode atarabaririmbi na basenera atararirimba barafise indirimbo jewe cyabuteka basi nsubire sasa narindiye ko bandirimbira abastare ndabura cyabutiyo muri sasa nimenye uko kweri byaje uko indirimbo nyinshi nagenda zandika ndiko ndiruka kubera byatangaje wabaye wa kabiri inyuma ya CNDD-FDD muri Gisagara mu ntara ya Bujumbura byakwigishije byakiriye byanyigishije yuko n'umukene ararongora kubera ko nari mbuze byinshi kurusha munarushije nari mbuze byinshi cyane ibe mu buryo ibe muri experience ibe mu gushigikirwa nabo muri kumwe imigambo yarafise kunushigikirana abanywanyi jewe abanywanyi banje bari muri music cyane gusa ndashimira media cyane ariko icyo gusa natahuye yuko uko biri kose n'imfubyi irarongora niwerekejwe n'abandi ariko tu Imana iraguha umugore je icyo kintu kuba narushije iprona yita imyaka independence nkarusha Frode yita imyaka demokrasi nawe nkomera amashi Mungu ego kwerekeye kabisa ikiya kibanza ubuguti urakaze uwa kabiri ahubwo tujye nyene nabwo ndarindiriye ahubwo jewe kweri ndabe ko wa kabiri kweri amabura n'ikaramu none kwishura kabiri adubura kweri kandi mwari benshi kandi 29 uwa kabiri muri 29 none ko nawo wa mbere bavuga uti tumuha amakaye n'amakaramu n'ibiki ariko ujya baravuga uti tumuhe na crayon. Uri mu mutima wawe hari ikintu witeze kwakira? Je niteze kwakira nuko imitima abarundi bamaze kubona icyo nshoboye sadiri bashobora kunkoresha undi hose aho bifuza ariko giye gusa nuko nabemereye kuba igikoresho cyabo ariko mu kubaka Burundi muri icyo gihe
jewe kweri ntabwo mfise ko n'ubundi mu ntsinzi yubwire kubuwa kabiri. Umukuru w'igihugu yaravuze ko abatsinzwe yabivuze ku wa gatandatu w'icaka 17 kwezi kwa gatandatu mu ntara ya Gitega, avuga ko abatsinzwe muga bashoboye bashobora kuronka n'ayandi mabanga. Uri muri commune yagutse ya Ntahangwa hariya mu Kajaga, kugira chef de zone byo babimaze. Chef de zone byo bimaze nawe nyene gukorera Burundi, ariko shaka jewe sasa singomba chef ubwo naje shaka kubaka kwanza imitima, shaka kurongora abantu arubaka imitima. Niyo mpamvu ko je nari nabonye imbona kazoza cyanda yifata nk'umupira ncafata Burundi nk'ikibuga ko je sinuzana iyindi vision yiki n'ubundi ukeneye andi mavision cyangwa ukeneye ihari tuyikomeze ko tuyishira habona. None ko ata vision nimwe izokorerwa mu kirere zizokorerwa mu Burundi, kumbe ikozwe neza nizoshikana mu Burundi ahandi. Sa muri ico gihe jewe ico nari naravye navuze uti muri iki kino kibuga hari gisata cy'ugwaruka nicyo shaka kwanza ngerageze kubaka imitima y'ugwaruka. Sadi kuba naritore nagiye no kwitoza no kubera batagena ugwaruka usheruka ugwaruka mu namashinga amateka, ariko yaba hari inzira sinari guca muri za nzira za politike zo kwiyamamaza n'ibiki. Ariko ikintu gusa jewe niyemeje cyane nifuza cyane guserukiza ugwaruka cyane kubaka kwanza imitima, kubera ko nibo urabona nk'ubu amatora ukuntu yagiye nanduru zabaye twaragerageje no kubabwira udatoye uyu sikibazo na nyicubera arabisubiramwo ryari iteka yo udatoye umuntu sikibazo no kumutera ikibazo, kandi urabona yuko atari bibazo bateranye. Sasa ibyo dushaka tububake neza yakubera ntaterambere tuzozana tarubaka imitima yabazo dufasha kurishikako. Twavuze chef de zone kubera ko abandi bose baratogwa na musantera togwa mu batowe aho naho ni witoje hambavu y'ivyo aya matora chef de zone ariko chef de zone aragenwa ya niyo mpamvu navuze nti nakubaje nti bakugize chef de zone wo byakira nuko ariko sasa urona aho ndi muri music ndi mu gihugu niyo mpamvu naringiye mu gwaruka kubera igihugu cyose ko na mugambi mwiza ukorera ugwaruka go mu Burundi bw'Igitega mu rukorere n'abandi batwara hiyo babona karorero avuga uti kwibujumbura hari mukombozi hari umugambi uno reka natwe tuzana ubundi uno sasa kimeze nkuko ariko tunyene kubera namaze kwiyemeza gukorera uko biri kose kweli uko biri kose. Ibihe by'amatora byakwigishije iki ku baririmbyi ku bantu muri rusange no ku banyapolitike no politike n'igihugu cyawe? Jewe icyo byanyigishije nuko byanyigishije yuko mu nzira ariyo yose ukuri kose ushobora gushika ibikoraje kumwe n'Imana ego kweli. Hanyuma ikindi nacyo byanyigishije nuko abarundi baratangiye gutahura kubera ko kujewe haza abajene imigambo yose bose bakaba ari kumwe nanje ibintu kera bumva ryajambo ari jambo bakoresha kera nifuza yuko bishobotse bazorihindure, ariko ijambo ryanje si itegeko ni cyumvira kubera ko ari ijambo ryakoresheje kuva kera nibaza yuko ari ryo bageratumye n'inzankano ziba nyinshi kubera ko kuvuga yuko ngo ujya ngo abatavuga rumwe na leta umengo leta ivuze twubaka amarabara yo bo bace bavuga tubomora tubaka amashuri tuyasambure. Sasa ijya jambo ryaremereye cyane ugiye kubandanya uterera naho utari mu nama cy'amateka. Ego nzobona yanzira yanje kandi ubu ni byiza cyo nacyo mpomvye kubera ko ubu n'abashinga amateka barabonye ko nari nababisha ijyasho ubunuzi n'ubutumwa nzokisha mu muziki bazowumva kweli yasho barabonye ujya mwana ego kweli ujya mwana twagura ubwira kabisi nzi ko tuzokira. Sasa uko biri kose bazokumviriza ubu muziki wacu nyuma n'umuziki wanje nazo gufata ko ari w'abanyagihugu tu ubu n'abarongozi none ko nanyi cyubahiro yumvise umuziki wanje akanosubiramwo ubu nibaza yuko ndi wa mushinga amateka ahubwo ngiye kumushinga amateka mwiza atavugira mu gihome avugira hanze. Turarangije mukombozi imiliyoni 2 pi ziragiye Perezida w'igihugu uti urarinda warahombye cyangwa warungutse uravye zya miliyoni 2 ho n'ayandi yagiye uko tutazi oyakoresha muri kampanye ubona warahombye ubona warungutse? Jewe kweli narungutse sana kwanza je nungutse byinshi nungutse byinshi pe je sinzi kweli duhe kibacho nk'ibibi raba icambe na mbere abanyagihugu benshi bari bazi ko mukombozi arinda sivyo none nyene cyubahiro arabivuze mukombozi kuri urarinda none nawarabimenye kuri narabimenye none bimaze kumenya umunyagihugu muto bikamenya n'umunyagihugu mukuru asigaye asigaye hanyuma yo ni inyungu ya mbere inyungu ya mbere inyungu ya kabiri
umunyagihugu arazi ko Mukombozi ari umupatriote ariko nyene icyubahiro bavuze uti bana Mukombozi yanambwiye yaje mahera nazokora mu gihugu nazobura cyazokora yaratahuye patriotisme none hari kindi sivyo. Hanyuma ikindi nacyo nungutse mwatahuye kumbe ndafise abantu barenga 15,000 ngaha muri Bujumbura bari nyuma yanje kumbe no kuza stade yacu ngo itwara 18 atari 20,000 nabona kumbe stade kumbe no yegereza. Sasa uca wumva yuko nuko ngira abantu babashitse bavuye bukinanya n'abakanye ni imitima iserukira yindi ni imitima iserukira yindi hana batagutoye mugabo kumbura boza stade bo baca baza barabe hari n'uwundi yoba atantoye ariko usanga yantoye nabi usanga yarantoye ariko yantoye nabi je nibaza yuko ni muri yo sanse ariko bindi byo je ndi mu nyungu pe narungutse inshuti nyinshi natahuye ubu nanje bazokwituza mu mwakuza bazoza kumbaza cyo kumva nanjye nzokika mwarimu wabandi sinzo umunyeshuri wa buri munsi. Ni Mukombozi ashobora gusubira kuja mu higanwa ry'amatora canke yaratonjeje je mfise akazi nkorera abarundi noja kurondera kandi kiki ngire etachibuzi nuko Africa Live Africa Plus mwabyumvise iby'iyumviro kigano ni cyabahimbara musangiza nabandi twizere ko mumerewe neza cyane Africa Live Africa Plus.